Inyuma y'aho ikinyamakuru mpuzamakungu c'abongereza The Guardian gitangarije inkuru y'abasirikare b'u Rwanda bariko bapfira mu gihugu ca Congo ku bwinshi ndetse bagahambwa mu buryo bugayitse, ubu naho RDF igisirikare ca leta y'u Rwanda cafashe indi myanzuro igayitse kandi ibangamira bene gihugu bo mu Rwanda. Imbere yuko tubandanya iyi nkuru yacu, nimudukundire tubashikirize inkuru y'ikinyamakuru mpuzamakungu The Guardian casuye ku itariki 7 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene 2025. Abasirikare ba leta y'u Rwanda bariko barapfa ku bwinshi mu gihugu ca Congo Kinshasa, nubwo leta yabihakana ko atabikorwa vya gisirikare bariko barahakorera. Iyi ni inkuru y'ikinyamakuru mpuzamakungu c'abongereza The Guardian yashize ku mugaragaro itariki 7 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025. Muri iyi nkuru y'iki kinyamakuru batanguye bavuga ko abasoda ba leta y'u Rwanda barenga amajana biciwe mu buseruko bw'igihugu ca Congo Kinshasa. Ivyo bikaba bivuguruza ivyo leta y'u Rwanda yavuze ko ataruhara mba abasoda bayo bafise mu ntambara iriko irabera mu gihugu ca Congo Kinshasa. Ico kinyamakuru The Guardian kibandanya kivuga ko amakuru y'iperereza, gisirikare ndetse na diplomasi hose avuga ko abasoda b'u Rwanda benshi bapfira hamwe n'abaroberi b'umuhari M23 mu migwano iriko irabera mu buseruko bw'igihugu ca Congo Kinshasa. Ayandi makuru akomeye The Guardian ifise nuko ibiziga vyinshi vya RDF igisirikare ca leta y'u Rwanda bahambwa mu binogo rusangi hajya mu gihugu kibanyi ca Congo Kinshasa. Nimudukundire iyi nkuru muyibandanirize ku rubuga rushasha twabazaniye rwitwa B-Info, kumvo z'uko uru rubuga rwanyu Akamo TV rutagikora nk'uko bibereye kumvo zitatuvuyeko. Aho muri commentaire ya mbere muca mubona link bashikana kw'idonido ry'iki kiganiro twabateguriye mu buryo buramvuye. Turabashimira mwebwe mwese mudahengeshanya kubana natwe, mwebwe muduha ivyiyumviro bitandukanye by'ingene twoshobora guteza imbere urubuga rwacu kandi ari rwo rwanyu. Nimukomeze kubana natwe kandi twarabasezeraniye yuko tutazobatetereza.